hari amabombo ubona baturikije, hari amasase wumva, hari n'ubwamo bw'abantu uri kurumva. Ahubwo reka batuzimane hama ndakuganira icyatsi nenda guhamagara. Icambere kimwe hano nta mutekano wanje uhari. Ikigira kabiri ikisi cyo kibanza nategezwe kubarizwamo muri uno mwanya. Rero ivyo byo kuvuga ngo banzimane ndagusabye bo vyihoreye ahubwo rasa ku ntego. Kubinsabye ndagusigurira impamvu yatumye ndagutuma ko ngaha. Icambere kwanza felicitation. Niriwe ndarondogora ndagenda kumenyesha kuri umuntu w'umugabo. Uri umuntu akomeye cyane. Burya igihe tubonana narumvise impinduka mu mubiri wanje, nja kwa muganga nsanga narasama. Ubu rero bikava umwana wanje. Felicitation. Mfajwe gutenda. Igira watwahejeje. Uyaza uramwikotsa no kuri kwa Mungu. Kareka. Hama rero nariko ndababwira vy'ukuri ukungene mwakoze akazi. Yego ndavyumva ko uno mukobwa ari gifamatwe. Ariko nubwo biruko je ndabona yuko kino kibanza kidatekanye. Kareka ubwo. Isanzure wumve neza. Kijya gifamatwe ndicumva. Umugabo wanje nawe na nyina sinze yo bagiye kuba baratserera bagiye kare kandi baza vuba. Oya kabisa mwiyumve neza nije ni kuri nagira ndabashimire cyane. Ndabashimiye ukungene mwakoze akazi neza. Bagerageje gukora amatohoza mugavye abatayi kuwa amazi kuko nta ni trace mwasize barabuze ikimenyetso na kimwe. Nuno musi nta rukeko ntaki ivyo binyereka neza yuko akazi kakozwe neza. Yego frego muri abantu b'abagabo cyane. Amwe mu makuru ariko aravugwa muri no filme, amwe mu makuru ariko aravugwa muri filme Ndundi, namwe mu makuru avuga kuri King Sabas aho ariko bamugira nk'umwami wo muri filme Ndundi. Uravingana n'karandika zino filme ku bantu baraba filme ziwe barabona neza ko hari itandukaniro giwe n'abandi bakinyi ba filme. Turaride kurabira hamwe byaciye mu gice ca gatatu. Dusatira kwinjira kuraba ibizoca mu gice ca kane. Rero nibyo tugomba turabire hamwe ibigomba guca mu gice ca kane ngo nibihi. Uyu King Sabas ni umwe mu bakinyi bariko baratinyika ariko arubaka igitinyiro. Umugabo akabandanya kuvuga abasanzwe bakurikirana filme zaho akomoka naho yavuye bakabandanya kuvuga bati oya turabizi neza ko umukinyi mwiza ariko banza utahure neza ko BMT itarasohora filme. Aho ni mu gihe ejo twabonye hasohoka video y'umukinyi wacu ariwe umukinyi wacu ariwe Kado Kaveri, aho yabandanije kuvuga ati jewe sindiko ndaboneka cyane muri filme Ndundi ariko ndiko ndakina filme shasha mugiye kuryohererwa ariyo ya Fiko Fiko, aho tuzoyishira habona muri kuno kwezi hariya mu Ngagara. Avuga ati nawe mumwiteho, niyo filme agiye kubonekamwe muri ino minsi muri bino bihe. Ati nimuzonhererane ahubwo muzonkurikirane. Aho ni mu gihe bari kumwe na PMD bakaba kumwe n'umukobwa ariwe Muka tubigenze guti ariwe Irenine Manariyo. Ku bantu mukunda ikiganiro tubigenze gute muramuzi. Uyu niwe mugore agomba aje gusubirira uwahavuye wa mbere, ariko turabandanya kwibaza cyangwa abantu barabandanya kwibaza bati mbega umugabo yananiwe n'umugore wa mbere adoshobora wa kabiri. Aho n'umwe mu bagabo basanzwe ari bo bahanura cyane, basanzwe bakurikiranwa n'abagore benshi, asanzwe akurikiranwa n'ingo nyinshi kandi zubakitse ku bwiwe, ariko ubwiwe bicara bamunanira kubaka. Ari wa mugani baca bakavuga ngo ego bakunda kuvuga ngo umuvugishwa aratuka iwabo, ahandi bakavuga ko koko atawemega iwabo. Wa mugore wiwe yanse kwemera ibyahanurwa kandi abandi azi ko bahanura bakumva, ariko wa mugore ahitamo kwiyirukira ati abandi urazubaka
ariko je urwanje n'urwawe byarakunaniye agute twogumana gute byo ukunda nuko umugore asaba divorce ariko umugabo aragira ati no. Ariko ibi bikabandanya kuvugwa niyo nkuru kandi bikiravugwa cyane ngaha muri industry ndundi, aho benshi babandanya kuvuga bati none uyu Murenine Mana ariyo ko ari muri filime eka akaba no mu bindi, mbega bivugwa ko agomba abane n'uwo mukobwa Ange Sierra, none ko tuzi ko atadivorce aragira agute aja kwerekana umukobwa atadivorce nimwe iraba. Aho ni mu gihe bivugwa ko ari we yimanye divorce. Ibire ni ibintu bikunda guca byama bikwega induru mu bantu bakunda filime. Abantu bakunda filime barakunda kuvuga ngo abakinyi ba filime ntibarongora canke ntibarongogwa, ariko bitari nkavyo kuko mu karorero ka mbere abatugo turakurikirana muri na filime King Sabas yubatse urugo rwiza, Fanny Ravine yubatse urugo rwiza, Aben Duwayo yubatse urugo rwiza, n'abandi benshi bubatse ingo nziza kandi cyane zitawugumbwa eka zitayugumba na bukebuke. Rero abanyengeso mbi ntibaca gutera kwibaza ko hari ico bohindura kuco umuntu aba afise umutima, kuko urugo ntigubakwa n'icuri ngo nukuri umusani ngo nukuri umutunzi ngo nukuri umuki. Oya, urugo rwubakwa n'umutima ufise muri wewe, abivanye naho wakuriye. Mu gihe wabonye ko so wawe wakuze ubona avangavanga abagore azana uwazana uriya, nawe iyo ngeso ibwiza kugufata. Mu gihe wabonye ko neza mama wawe na papa wawe bari banezeranye kandi bihanganiranira, utayobewe ko hari bibi byabashika ariko bakabana neza, biraguha kumenya ngo nandi nitware gute ku mugore wanje canke ku mugabo wanje. Sinkeneye ko homba ko ibintu byo kuvana canke gushwana, mu gihe nabonye ko mama yambereye akarorero keza, papa mbere akarorero keza. Ivyo ni bimwe rero mu byo twihenda ko. Rero bivugwa ngo abakinyi ba filime barubaka, abakinyi ba filime barubaka urugo rwiza, usibye ko mubabeshera canke bababeshera. Filime ndundi rero ku rundi rwego, filime ndundi mu yindi shusho, filime ndundi mu yindi sura. Are turinjira muri akamuna yacu mwabonye impanuro batanze cyane cyane ku bakozi b'Imana. Abakozi b'Imana nibo babangamiwe cyane, abakristo bigira abantu b'Imana nibo babangamiwe cyane. Ino filime turabona neza ko igiye kumena ibanga mu bihe tubona neza ko abantu benshi b'iki gihe bitwaye ukundi, bagendera mu byo biyumvira ko bagenderamo, bakibaza ko kujya bagenda mu isi ari byo Imana yifuza. Erega ujya kubwira ngo itwara uku n'umwana w'umuntu. Rero ntukwiye kugendera ku byo avuga gusa, ahubwo urakwiye kugendera no ku byo Imana ikubwira. Imana ivuga iki? Imana ishaka iki? Imana ishaka ko wubahiriza iki? Imana ishaka ko witwara gute? Ikintu cya mbere kinezera Imana mu mutima wayo, nawe nyine ukanezerwa mu gihe ubyubahiriza, ni ukubahiriza amabwirizwa yayo. Sinzi ko uyazi igitigiri, sinzi ko tuyazi igitigiri atana rimwe rivuyemwo, kuko uno munsi urugo rwubakiye ku mategeko y'umugabo eka n'umugore n'ubuyoba n'umugore, kuko umugabo ntiyamara igihe hasigara umugore, ariko urugo rwubakira ku muntu ahagarariye urugo. Abana bagendera ku mpanuro zerekeye iz'umugabo yashinze cyangwa umugore yashinze. Bivuze ko n'ijuru rifise amategeko tubwiriza kugendera, bitavuze ngo Yesu yaje kuyakura, kuko wenyine ubwo yarabyivugiye ati sinje kuyahonyanga, eka sinje kuyakura, ahubwo nje kuyaha imbaraga n'inkomezi ngo abashe kugira inguvu. Abiyumvisha ko yabyitangiye ku musaraba ngo ibyaha arabikuye, ngo nitwisambane ngo ko yakwitangiye ku musaraba, ntiyitanze kugira ngo twongere ducumure, ahubwo tubigira contraire, kuko we yari yitanze kugira ngo twirinde gusubira gucumura. Turabura urukundo yadukunze, ubwo rudutere kudakora icaha kugira ngo twoye kumusubiza ku musaraba. Kuko iyo ucumura rimwe uba umusubije ku musaraba, uba umuteye imisumari, uba umukubise ry'amahwa, uba ugize byose by'umubabaro wiwe, uba umusubijemo. Bivuga ngo wewe witwara uko ushaka, ugenda uko ushaka, ariko Imana nayo siko ikwifuza. Rero ntukwiye kubaha pasitori, ahubwo ukwiye kubaha Imana yo nyine yakuremye.
urakwiye gukora ibyo ukora byose wubaha ngo imana ni iki, imana ivuga iki, imana ishaka iki, imana ishaka umuntu yitwara gute, imana ishaka umuntu agenda gute. Ibyo byonyine birakwiye kuyereka ko uri umwana wayo, birakwiye kuyereka ko uyubaha, birakwiye kuyereka ko muri kumwe nk'umwana wayo. Ndiho abagirire neza. Reka tubandanye kuyaga canke Kristo yaje kudupfira kugira ngo aturinde biriya byaha bya kera, ahubwo atuzanire mu bugingo budashira bushasha, twe tukitwara nk'uko twishakiye, ariko ya Mana ye tukabasha kuyibabaza no kuyirya umutima. Rero ibi birabandanya kugaragara muri ino filime, aho tubona neza ko ishingiye ku ivugabutumwa riri mu guhanura bajya biyita abakozi b'Imana, ariko bo bari mu nzira mbi, bikabandanya kubereka ko bo bihenda, bikabandanya kubereka ko bo uko bitwara atari ko Imana ishaka ko bitwara, bikabandanya kubereka ko bo biyita ko ari ab'Imana kandi ari ab'ibinyoma, canke ahandi bikabereka ko ibyo bakora akenshi tuba tubibona nk'abakristo. Bo babona umenga baduhenda ngo Imana iravuze kandi itavuze, bakibaza ngo nuko turi abakristo, oro bibaza ngo ntabyo tubona, usibye ko uwo usanga bakoresha amadayimoni, bo usanga baca barondera imiti ya bo. Numvise umenga bavuga ngo ni umuti witwa ngo kora ibyo mvuze. Ego koko iyo miti hariho abenshi bayikoresha kugira ngo nubwo uzotora ubwenge bwa mpwemu w'Imana ntibuzogushobokere, uzogume munsi y'ubwo burozi bwiwe, kugira ngo ya mpwemu yawe ntikubwire ko wazimiye, ahubwo igume kwereka ko urya muntu ari mwiza. Navuze ngo bavuze ngo witwa kora ibyo mvuze, narabyumvise ahantu babivuga ngo uwo muti ngo bagira ngo witwa kora ibyo mvuze, usanga just sinzi ko ari n'umukundanya, ntabyo nzi ibintu by'imiti, ariko ibintu nk'ibyo urasanga babikoresha amareba atuma bo utigera ubibonamwo ko umenga bariko barakubesha, bigatuma uguma ubizeye, ahubwo n'ibyo wari ufise mu nzu byose ukabibashira, wibaza ngo uri kuha umukozi w'Imana. Sinzi umenga ngaha narigeze kubivuga, hari muri filime yaheze, filime ya kera, ndabivuga ngo hariho jewe umukozi w'Imana yigeze kuza arambwira ati, uwo mwana wawe aragwaye kandi bamuboheye mu Rumonge, nta naho ndaja, nta n'inshuti dufiseyo, nta n'ikintu na kimwe dusaniye na Rumonge. Waca ambwira ngo uwo mwana wawe bamuboheye mu Rumonge, kandi rero bamutanze ko igitambo, ati kugira kire ubwiriza kuzana babyita ngo iki, babyita ngo ikimazi, ngo ubwirizwa kuzana ikimazi kugira tumubohore, abohoke, ave iyo bamuboheye akire. Uwo mukozi w'Imana siniwe ndamuvugisha, usibye ko nayagishije abagenzi bande basanzwe banze, ndababwira ati ukwizera kwanje ntikuri mu kwihenda kuvuga ko nzanye ibimazi ariho umwana wanje atakira, kuko ico gihe nzoba ngwanije Imana. Nimba Imana yaravyemeye ko bamubohera hariya kandi bikazogira ko apfa, umunsi yapfuye niho Imana izoba yemeye ko apfa, kuko jewe ntaraza gusenga bakuze bandoga, ariko ngeze uyu munsi ntarapfa. Nimba umwana wamuboheye ahantu rero ngo acapfa, niko itariki y'Imana izoba igeze. Ivyo bimazi yashaka rero navyo ndamuhaye wa mwana, Imana nizi mwitorera izoba hageze kwimutora. Ariko kuko nzi ko Imana ico ivuga n'ico ikora yabitse ibanga muri yo, itaribwiye abana b'abantu, nagize ati nimba hazoba hageze ko apfa, iyo Mana iraza yitorere ijane, nta kimazi nzopfa ndamuhaye, n'ubusuma bwiwe aragumya. Rya shengero ntabeshe naciye ndarivamwo, ca ndarikita ndiyirukira, ndindiriye urupfu rwa wa mwana, kuko yari yabwiye ko atamisi asigaje. Imana rero ntikora nk'umwana w'umuntu, wa mwana ni muzima, none umunsi aracari muzima, bivuga ngo niyapfa mu mwaka uza azoba ari rya sengesho rya wa muntu. Wapi, Imana iyo ivuze ngo pfa, hageze ko upfa, nta muntu ashoboye kubihagarika.
imana iyo ivuze ngo ndahezagiye nta muntu n'umwe afise kuvuma. Imana iyo ivuze ngo ndarekuye nta muntu n'umwe ashobora kugumya, kandi iyo igumije nta n'umwe ashobora kurekura. Ino filime rero kwibutse ko imana iyo ivuze ngo iragukunda ntawe uzovuga ngo ndakwanse. Kandi no kwizera imana sima kugende kwa pasiteri. Kwa pasiteri urahakura imigisha cyangwa ukahakura imivumo. Bivuze ngo wewe ushobora kwiyumvisha ko kuja gusenga nivyo bizotuma umukristo. Ora umukristo no kuzirikana ivy'Imana itugera nibi. Yaduhaye amabwiriza tubwirizwa kugendera. Ayo mabwiriza tubwirizwa kugendera muri bitiriko turabona muri filime. Ntukwiye kumva ko usengebana naka, ntukwiye kumva ko usenga nyina naka, ntukwiye kumva ko usenze ukuna kuriya. Isengesho Imana yaduhaye canke Yesu yaduhaye atubwiye ko isengesho riruta iyindi ryose ari dawa twese uri mwijuru. Iryo sengesho ntiraba mu muzirima, iryo sengesho ntiraba mu katolika, iryo sengesho ntiraba mu kizwa, kandi ririmwe ivyo ukwiye gusenga byose bikwiye kandi byikwije. Ibyo wosenga byose ubigwiza ufatiye kuri iryo sengesho. Ari navyo bikubwira ko gusenga kwawe kudakwiye kuba ubumuga, abo kubwira ko usengebana naka, aho gukwiye kumva ko wisengeye, kandi uko kwisengera ukagufatanya no kwizera no kugendera ivy'Imana yakugeze. Ubwo amasengesho yose uzosenga ugarariza Imana mu byo yagutegetse kubahiriza, ico gihe isengesho ryawe ryose uzorifate nk'uko wasenze, ariko urifate nk'aho Imana atacirikira ribonamo. Kuko Imana izomenya ko uri kuyisenga uyubaha mu gihe wubahiriza ya mabwirizwa yayo. Nimba gusambana atari icaha kuri wewe, nimba kwica atari icaha kuri wewe, nimba kugenda muri ibi nibi byose yatugeze atari icaha kuri wewe, uzomenye ko n'isengesho ryawe uriko urisenga mugasima nikiraryumva, iriko ryumva n'ikindi kintu wubaha. Kiya kintu uriko urakorera mu gukora birya byaha nico kiriko kirumva isengesho ryawe, ariko si Imana. Kandi Imana ntuzugire ngo nuko itaguhaniyeho canke ngo ikubwire ati isengesho ntaryawe ntaryo numvise ngo bikwereke ko umenga Imana ni mwene wayo. Kuko Imana yo ntanzigigira, nubona imigisha ikugeze ko nguca ubona ko umenga Imana yahezagiye nk'Imana. Imana yo ntanzigigira, yama iha abeza n'ababi, igwisha imvura mu beza ikagwisha imvura muri babi. Imana ntiraba ngo nuko uri umunyabyaha nguce kwima ibyo yateguye kuguha, ibyo yaguteguye kuguha izobiguha nk'uko ibiguha, ariko umunsi wawe w'iherezo uzobazwa nk'umunsi w'iherezo. Ntizobyibagira ngo umunsi w'iherezo ngo irabe ngo nuko wariye neza, ngo nuko wavuze neza, ngo nuko wasenze kandi utubahirije byayo. Ibyo yakugeze bijya nivyo bishingiye ku rubanza uzoburana. Nimba koko mwarakwiho ko hari urubanza inyuma y'iki gihe, no kuvuga ry'amabwirizwa ntaca gikora. Muga nimba muzi ko hari urubanza inyuma y'ubuzima, bivuga ngo urubanza rushingiye ku mategeko. Amategeko rero y'ivy'Imana yagenye ku isi najya 10. Ajya 10 rero utayubahirije nibwo rubanza ruzogufata. Si urubanza ruzogufata rw'ibindi wakoze bitabaho nibibaho. Kuko bijya wita ibyaha bishingiye kuri ajya amabwirizo. Ajya amabwirizo nimba atakihari, bijya byaha ntibikihari. Nta bihari. Bivuga ko n'imbere yuko n'inyuma yuko tuzoba twapfuye nta rubanza ruhari. Muga nimba uzi ko urubanza ruhari, ajya amabwirizo utahure ko amabwirizo ahari. Nimba ari muri renze canke abiri uyarenze, uzomenye ko urubanza rwawe rushingiye kuri ayo mabwirizo. Nimba ko kataye amabwirizo ahari, nta rubanza ruhari. Ikorera ibyo ushaka, witwara uko ushaka, Imana yarahavuye. Eka noneho urumva ku bwawe nta ikihari. Muga nimba uzi ko ihari kandi ukabuzi ko izo mpwemu hema zizokuvamwo,